Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari na Yesu ibaho umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene so Ntakarutimana Eric mu kiganiro cya SAVEUR divine. Turashimiye Imana mushobora byose, yoyo ituzigama buri munsi, ibana natwe, ikaba yaratuzigamye umwaka wa 2023, twaba tuko turawurangiza tugiye kwinjira mu mwaka wa 2024, tugishima Imana. Imana yacu nishimwe. Rero nkuko bisanzwe turasangira amajambo y'Imana buri ndwi, tugafata indwi tuganira ku ijambo ry'Imana, turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, tukavuga ku ijambo ry'Imana ku iteme tukayimara ko indwi yose. Rero muri ino ndwi turiko tuganira ijambo rivuga ukuvuka kwa Yesu Kristo. Imana nishimwe cyane. Reka dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice ca mbere, turahera ku murongo wa 26. Indanzi y'amajambo ivuga ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azovyara Yesu. Kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti, ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu muryango wa Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinjira ahari aramubwira ati n'amahoro, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cane iryo jambo, yibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo. Umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Umve uzosama inda uvyare umuhungu, kandi uzumwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba vyose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira, ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Mariya abaza umumarayika ati ivyo bizoshoboka bite ko ntaramenya icitwa umugabo? Umumarayika aramwishura ati mpwemu yera azokuzako, ubushobozi bw'isumba vyose buzogutera igitutu. Nico gituma wera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Imana yacu nishimwe. Tubonye amajambo ingene umumarayika Gaburiyeli yagendereye Mariya, amusanga ahari aramubwira ngo ugiriwe ubuntu Mariya, ugiye gusama inda, uzovyara umwana w'umuhungu, kandi uzomwite Yesu. Mariya ahagarika umutima agira ubwoba ati mbega ivyo bintu bizoshoboka gute ko ntaramenya icitwa umugabo? Yesu Kristo igihe yaza mu isi yari mu ijuru, yari Imana. Araraba mu isi yitegereza jewe nawe ivyo tugenderamwo. Araraba ingene mu isezerano rya kera twategerezwa gutanga ibimazi mu gihe twacumuye, twategerezwa gutanga impfizi y'intama canke ishashi y'inka, abakene ndetse ngo baratanga n'inuma kugira ngo bashobore guharigwa. Ivyo bikatwagwa bikaherezwa umuherezi, hanyuma akabikata, amaraso agaseseka, agatangwa ibimazi, hanyuma abantu bakabona guharigwa. Ivyaha vyabo bigatwikirwa, bagataha bumva ko bahariwe.
ariko ivyo vyama biba buri mwaka. Yesu Kristo ari mu ijuru aratwitegereza, abona amagorwa tugowe, abona ivyo bimazi n'ivyagezwe vyatunaniye kwihanganira n'ukumvira, abona ko ivyo bimazi ataco biriko biratumarira, abona yuko umwana w'umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo azohava apfa rubi. Imana ifata ingingo y'ukurungika umwana wayo Yesu Kristo aho vyagiye mu ijuru ngo inama irakorana, ibinyabugingo n'abamarayika baratinya gushobora kubumbura ico gitabo, kuko ico gitabo cyari kimatanije imibabaro yose azohura mu isi. Yesu Kristo rero aravuga ati jewe ndagiye ncungure uriya mwana w'umuntu, ndagiye gucungura ujya mwana w'Imana, ujya muntu Imana yaremye mu ishusho yayo, ntazogenda akagirire. Yesu Kristo asiga ubwiza bwe mu ijuru. Tubonye amajambo yavuga ngo Mariya bavuga ngo mbega bizogenda gute ko ntaramenya n'icitwa umugabo, hanyuma bacamubwira ngo mpwemu yera azogutwikira azogutera igitutu hanyuma ushobore gusama inda. Ni ukuvuga ivuka rya Yesu Kristo nta mugabo n'umugore bahuye kugira ngo bashobore kuryamana hashobore kuvamwo umwana, oya, ahubwo Mariya yaragendewe abwirwa amajambo, abarirwa ngo mpwemu w'Imana, mpwemu yera azogutera igitutu hanyuma usama inda. Nico gituma ngo uwera azokwitwa wisumba vyose, kandi ngo ubutware bwiwe ntibuzokwigira buhanguka. Imana ishimwe cyane. Aya majambo bene data n'amajambo akwiye kudutahuza, tukamenya yuko uwo Kristo twama turiko turavuga buri munsi, twama turiko turabwirwa buri munsi, uwo Yesu yavuye mu ijuru akaza gucungura umwana w'umuntu, ntabwo yaje uko nyene gusa bisanzwe, yaje afise mission. Igihe yava mu ijuru aje mu isi, yaca muri iyi nkumi Mariya, yaraje kuri mission yo gucungura umwana w'umuntu, yo kugira ngo jewe nawe tumwizere, kugira ngo ntituzopfe rubi, kugira ngo tuzohabwe ubugingo budashira. Rero tubona ngo ku murongo wa 32 ngo avuga ngo azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba vyose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo, ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Nico gituma n'uno munsi turiko turavuga ubwami bwiwe, turiko turahamagarira abantu kwizera uwo mwami. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo, azoganza gushitsa isi ivuyeho, gushika umuhero w'isi ubonetse, azokwama ariko araganza. Kandi nico gihe umuhero uzoza, azoje gutaca amateka kugira ngo ahegerere umuntu wese ingero bivanye n'ivyo yakoze. Uyo mwami rero ubwami bwe ntibuzogira iherezo, buzokwamaho. Imana ishimwe. Hanyuma rero cyo tubona ngo Mariya abaza umumarayika ati ivyo bizoshoboka bite ko ntarabicitwa umugabo? Niyo yaca mubwira rero ingene bizogenda. Umumarayika aramwishura ati mpwemu yera azokuzako, ubushobozi bw'isumba vyose buzogutera igitutu. Ico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Yesu Kristo ni umwana w'Imana, agaragara ngaha ko avugwa ko azoba ari umwana w'Imana, kandi uwo mwana w'Imana azoba arungitswe mu isi kugira ngo acungure ab'Imana yaremye. Imana yacu ishimwe cyane. Rero bene data, muriko murumva amajambo, Yesu Kristo ntabwo ari umuntu nk'abandi, ntabwo ari umuntu asanzwe nk'uko bamwe babivuga. Hari amadini abivuga, avuga ko ari intumwa nk'abandi, abandi ntibamwizere ntibamwemere. Ariko nagira ndakubwira inama mwene data, wakira uwo mwami umwizere ukiri muzima. Imana ishimwe. Yesu Kristo yaraje mu isi, hanyuma arahaba, arigisha, arategura intumwa zitanguza ishengero. N'uyu munsi turacavuga izina rya Kristo, turi mu ishengero rya Kristo. N'uyu munsi turavuga ivyiwe kuko turi abakozi bikorera ubwo bwami, turi abana b'isumba vyose. Natwe abamwize, natwe turi abana b'isumba vyose. Yesu Kristo yavuze ngo ndagiye kwa data, ngiye kubategurira hanyu, hari amazu ngiye kubategurira, kandi yaba atarahari ngoma ndabibabwiye.
Haleluya. Ivyo bitubwira ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 14 avuga ngo iyaba amaze atarahari ngo ndabibabwiye ngo nzogaruka kubajana mugira ngo aho nzoba namwe ariho muzoba. Imana yacu ishimwe cyane. Rero Kristo yaraje kandi yarapfuye, uyu munsi ni muzima, yarazutse, yarapfuye arazuka, ni muzima. Rero bene data ndabahamagarira kwizera umwami wacu, uwo mwana w'Imana Yesu Kristo, tumwizere, tumukorere kandi nawe azoduhemba. Imana ishimwe cyane. Rero Mariya avyara Yesu, Yesu Kristo araba mu isi, arigisha, hanyuma haragera igihe araducungura, hamaze gutanga raporo kwa data. Uyu munsi ni muzima, avyagira iruhande y'intebe ya data wa twese mw'ijuru. Imana isumba vyose. Imana ibahezagire mwumvise amajambo. Umutaramwakira umwami amwakire akiri muzima, kuko Imana si y'abapfuye, Imana ni y'abariho. Agakiza saka abapfuye, agakiza nakabariho. Umwakira ukiri muzima. Imana iguhezagire. Shalom shalom. Mwarahezagiwe. Amen amen.